cyane jewe nitwa Lieutenant Colonel de Police ntukamazina Jean Claude hanyuma nkaba ndicegera mu ntara kijiye umutekano cujejwe intara y'igipolisi ca Cibitoke. Twebwe twibona rya kete ya nyakubahwa umushikiranganje wacu twarashoboye kushira mu ngiro umugambi ujanye no korora inkwavu. No kuvuga yuko mu makomine agize intara Cibitoke twe dufise amakomine atandatu arizo twitari komisariya komino. Twarashoboye guhimiriza le komisariya komino barashira mu ngiro umugambi, barazubakiye baje kuzubakira rero baraheza barashiramwo inkwavu. Murabona imisi haciye muravye nk'ukaroro kukizi twatanguranye na twebwe ngaha muri komisariya provinciale, murare yuko ziko ziragwira. Twababwira yuko niburi mu komisariya kominale atanguza inkwavu zitanu zibaye zikeyi, hanyuma nazo natwe twaje tanguraza ngaha nyene murana uko zingana izimaze kuboneka muri zo zitanu twatanguje hano muri ko muraba nk'akaroro ko ngaha iwacu. Turafise inkwavu zitanu twatanguje nini nkuru, hanyuma zashoboye kuvyara. Zivyaye rero muri izo zavyaye murabonamwo inkwavu zitanu zimaze gusohoka, zimaze kuva aho zivukira. Murabona ko zivukira ahantu hinyegeje, hanyuma ari naho urwavyaye rushaka kuzisanga usanga bwana bwazo kuja konsa. Hanyuma iyo rero burakura uraheza rero bugasohoka bukaja habona bukaza bukarisha. Mwizasohotse ngaha iwacu murabona yuko hariho zitanu zamaze gusohoka, ariko hariho zindi zitarasohoka zikishigera kuri zitandatu ziri indani aho bavyariye, rurindirije ko kumbure bukura hanyuma bugaheza bukaja habona bukaza bukarisha ikabwonkeza nahabona ku mugaragaro. Zose hamwe twebwe muri rusange aha izo dufise gushika ubu turafise inkwavu 16 nizo duharura ubu dufise. Hanyuma ngerageje rero kuraba ko twaragiye turagendera amakomine kuya turabikorera ari koko umugamba bashize mu ngiro. Twasanze mu by'ukuri bashize mu ngiro barashoboye kubakira inkwavu barazishiramwo aho zagiye zagira ibibazo. Novuga nko muri komine ya Mugwi hariho aho zagize ikibazo mwijoro, umukozi bari bagiye kugira gukingirako, hanyuma haraza ziryambwa zitembera zo mwijoro ziraburya, zarabunize ntizanaburiye no kuburya ahubwo zarabunize zibutaho nyene, ariko yarahavuye nyene araja kuzana ubundi usubirira izo zapfuye. Hanyuma hari na komine Rugombo nyene izambere yazanye na zone ziragize ikibazo, bishoboka kumbure yuko yo bari ikibazo ca kijanye n'ibirere kubera yuko zazivuye ruguru ziyazishikirana ngira kumbure hashushe, izo zacu ntizashe kubaho zarapfuye. Irazanye izindi, muri izo zindi yazanye rero zindi zitanu ziriho. Ahandi naho ni komine yandi nayo yandi nta kibazo bafise, inkwavu zirahari kandi zifashe neza. Novuga nko muri komine ya Mabayi. Komine Mabayi yubatse inzu nini ubona shaka isumbiye nka zitatu, hanyuma yarashoboye gushiramo inkwavu zitari zike. Niwe tibaza yuko yobageze nko mu nkwavu hagati ya 20 na 30. Hanyuma aya ni makomine yandi batanguje zitanu aho zitagize ingorane zaravyaye ku rugero rw'uko ubuye zishaka kuba ziri batanguje zitanu zishaka kuba ziri mu 10 canke zirenga. Ahanini novuga yuko muri rusangi mu ntara yose twazifise nk'inkwavu zishika nka 70 ziboneka kuvuga ko zikuze
zishobora ko kumbure umuntu ashaka kugira ngo aharure mu nkwavu urabona ko burya butaba burava mu ntuzeya aho burubundikirira ntituba tudazi hari nk'inkwavu mugabo iziba zikuze zishaka kuboneka ziba zisohoka zigashaka kurisha turavuga ko hari nk'inkwavu 70 zihari muri make rero novuga yuko ari izo tuba tugeze ko nyene twongera ko izindi twongera ko izindi nyubako twongera ko n'izindi nkwavu kugira ngo dushobore kugwiza igitigiri kibe kinini gusumba no vyemeza cyane gose kubera yuko twe dutanga uyu mugambi tukawushikiriza abo dutwara hano harimwo uwahavuye atubwira yuko we yumvise umugambi hakiri kare nyakubahwa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yaramaze kubushira mu ngiro we yawushize mu ngiro imbere y'igihe kuko igihe dutanguye yatubwiye ati ntimwige muri igora ngo muje kurondera imbuto igero hino ahubwo jewe ngenda mbere baheza zibiri zikuze zishika zima zisha zivyara kugira ngo zirondoke zigwize umwimbu rero uyo ari nkami kambi n'umupolisi w'umukaporali chef de police ego we azitunze hakiri kare azifise hanyuma nandi abapolisi bandi bonashaka bariko barashira mu ngiro uwo mugambi ku giti cyawo muhira kuko bamaze kubona yuko korora inkwavu vyoroshe kandi bisa kamaro murabona yuko tumwa tutora turekorota amaganga turasitoka mu mabido hanyuma barana yuko hava muri fumbire nyinshi ijanye n'aya mahenehene yazo ivyo biradufasha kugira tushaka kugira tabire imirima rero muri make n'abapolisi bagiye baravyitabira kugira ngo kumbure bafashe basahirize tuharuwe dusanga ahubwo ubuye baramaze kugira ngo batangure atari bake batanga umugambi kandi baza kugeze kure natwe nyene abashefu natwebwe nyene twarawukoze muhiri wacu tusanzwe dutuye twarawukoze aho sanzwe tuba twarawukoze ego umugambi ni mwiza cyane kandi turabona yuko ufite akarusho bisanzwe korora inkwavu si ikintu higoye cyane gose twebwe ngahaye mu ikambi ubwambere bwo twashoye kurondera umukozi ajeje ico ikorwa atakindi kintu kimwe kindi tumutuma ataje ikorwa uwo mukozi rero aragenda akazahirira ubwatsi bukanye akabanza kubishyiramo nabeka muri stock hanyuma bukakamuka akaraba bwamaze gukamuka meze neza agaheza akazihereza rero muri make n'abapolisi twashoye gushiraho umugwi ujejwe gukurikirana buno bworozi bw'inkwavu uwo mugwi rero urahari wa polisi bazi barakurikirana yuko umukozi by'ukuri yagiye arakurikirana inkwavu neza ari nk'akagwaye atubwira ati inkwavu zifashe uko ari nk'abona yuko haragahaze aravuga ati haragahaze uku nuku kono babwira yuko twese nukoye twabigenjeje twashize hamwe uburyo ubwo buryo twashize hamwe rero uwo mugwi nyene ujeje kugira ngo ubukurikirane ubwo buryo nubwo kugura tufate nk'igihe twatubonye ko ari nk'ingwara yoba yabuteye kugura umuti kuko twashe gushira hamwe uburyo bimwe bita cotisation kwegeranya umwese cyaronse tugira agakesi kugira ngo kumbure dukurikirane ubugorozi bwacu bitatugoye dushe no guhemba umukozi adukurikiraniriza inkwavu kuko munana yuko ni bitumwa byo kwitaho cyane kwama hagufi kugira ngo nawe aziteho bisaba yuko nawe tugira ico tumuhaye kugira ngo nawe ashobore kugira ngo azikurikirane neza rero muri rusangi twebwe ico dukora misi yose iyo duhejeje kuduza ibendera ry'igihugu hamwe n'udutwara rwego rw'intara turaje hamwe tukavugana uko bimeze ibijanye n'akazi ka misi yose tutibagiye n'ubworozi bw'inkwavu
tukavuga tuti inkwavu yavyaye. Twavuze gusa kuhava tuzita amazina kugira tumenye neza urwavyaye ubwo ari tuvuye tuti havyaye urukwavu rwitwa naka, urundi rya ntiruravya ruracafise amezi. Gutyo tukatuza turakurikana mugabo turazimenye ukuntu zimeze. Uri muri iyo komisiyo acaza akatubwira bibaye ngombwa na twebwe tukatoza tuhaca bukebuke tukaraba ko reruma by'ukuri ko ibyo batubwiye ari byo. Ahanini rero muri ubwo bworozi bw'inkwavu twebwe ntangora nimwe dufise kuko twabikuze tubikunda mu by'ukuri kandi turizera ko bizotera imbere kuko twizeye ko muri minsi ya vuba zo kubaka tukagura kuko uburyo bwo kwagura bwarabonetse. Hasigaye gusa yuko dushira mu ngiro ico kwagura kuko murabona yuko bikura byara ari byinshi. Nk'uburyaye ubuye butanu mubona bwamaze gusohoka, hariho 10 bundi bukibundikiriwe, ubwo 10 bwasohoka tuzoca tuba rero ngombwa yuko tuburonderaho buba kugira twagure turonke ikibanza kinini yabuze burabamo. Mu bisanzwe twebwe twitezemo akarusho gadasanzwe. Twitezemo akarusho gadasanzwe kubera yuko buno bworozi bw'inkwavu ubworozi bwororoka cyane kandi bunyaruka. Ico no kwita total productivity, wana ko ari ndende cyane, ko ari nini. Uravye amezi rero zitunze naho zigeze bana ko ari 16 tumaze kuronka 11 tungutse muri ayo mwanya haciye ni muto cyane. Dabo ubwa mbere bwo nuko zigwira n'ingoga. Ubwa kabiri nabwo nuko tuzironkamwo ano maganga turasitoka. Gatatu nabwo nuko tuhamwe ifumbire ano mahenehene yazo turayigiranya adufasha kuya dutabire imirima. Tubingahaye rero nuvuga ngo muri make akarusho tuje ni twishi cyane. Twese nico cyonyene murana yuko ari gihe hagera ko twifuza nyuma kamushasha. Hagize ko twifuza nyuma kamushasha soheza turabe tuti tufisemwo nk'amasuguru nkanga two kwikorako kide tuyikoreko tuyafungure. Hanyuma n'abapolisi bashaka kugira ngo borore hanze baheze baronke imbuto kuko bizobaho ko nabo hanze baza kurondera imbuto ngami ikambi wacu kubera ko bazoba babona yuko inkwavu ubworozi bwamaze kuba bwinshi. Rero uburusha ni bwinshi cyane gose, nibabwiye ko ari bwinshi cyane gose, haba kujanye no kuzoronka amafaranga asahiriza mu bikorwa bito ikambi kenera. Hageze nk'iminsi mikuru nabwiye yuko dushaka kuzorabamwo izikuze dushaka kwikorako tugafungura. Nabwiye yuko kandi n'abapolisi bazoha baronka imbuto bajana korora iwabo muhira bayikuye ngaha mu ikambi kura yuko natwe tubona yuko tuzoba tworoye tugwiza umwimbu. Ndetse tuzoheza nabo hanze nabone bazoza nabone baze gutora nabone mu ikambi baheze nabone bajane borore iwabo ubworozi butere busasagara. Gutyo imihana yose iri hafi na hafi ikigwe n'inkwavu n'abaronke akarusho kajanye n'inkwavu twe tureye imikambi wacu mu Cibitoke. Bo imigambi y'iterambere muri komisiyo ya Cibitoke uretse ibi by'inkwavu urabona yuko twarimye ahaye none umugambi ukomeye kuko ujyaye iyo wagize ikintu nk'ikiya abapolisi nabone baragira ko akarusho. Haragira yuko bagira ati toheza abapolisi ibigori bagafungura bari bujyaye iyo batari buje kwirondera hanze babikumbuye azi yuko no mihani babibe bikumbura baca bitora hanyene hagufi yabo bakabifungura. Rero imigambi ni myinshi twacari muri conception yayo mugabo mu by'ukuri mu bafata yuko imigambi ari myinshi kandi mu minsi izoza tuzobahereza icegeranyo cyayo. Murakoze.